Yesu ashimwe. Ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Izina ni Imana Alain Michel. Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro ijambo ry'ubugingo, aho tubandanya inyigisho zitubwira kwiteme itubwira ukungene dukwiye gukuza imigenderanire yacu n'Imana. Rero twarabonye bitandukanye. Ndabibutsa ko bwa mbere twabonye ko kugira ngo imigenderanire yacu n'Imana itangure haraho gutangurira nyene. Icyambere ukwiye kuba warakiye Yesu umwana n'umukiza w'ubugingo bwawe. Niba utarakira Yesu umwana n'umukiza w'ubugingo bwawe, urakwiye kwihana hanyuma ukakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe kugira ngo uje mu gitigiri cy'abana b'Imana. Kuko ijambo ry'Imana ngo ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Rero twarabonye ko hari ikintu hari intambwe igira kabiri yo kugira ngo umuntu ashobore gukuza imigenderanire yiwe n'Imana. Umushinge wa mbere ni kwakira Yesu umwana n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Icya kabiri cyangwa intambwe ya kabiri ni ugusenga, kubaho ubuzima bw'amasengesho, tukimenyereza gusenga. Twarabonye ibitandukanye, urazora muri andi mavideo aheze twarigishije kuvyerekanye no gusenga. Hanyuma twarabonye kandi kugira ngo umuntu akuze imigenderanire n'Imana yuko akwiye kurimbura ijambo ry'Imana, kwimenyereza gusoma ijambo ry'Imana iminsi yose. Ijambo ry'Imana muri Yosuwa igice ca mbere ku murongo w'umunani ngo ibiri muri ico gitabo ntuzubikure mu kanwa kawe, ariko uze wame ubirimbura ku murango no mw'ijoro, ngo niho ibyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Rero si ivyo gusa, twarize turabona ko bikwiye gusoma ijambo ry'Imana, ariko kandi ukarimbura ijambo ry'Imana, ukiga ijambo ry'Imana. Ni ibintu bitatu ukwiye gukora: gusoma ijambo ry'Imana, kurimbura ijambo ry'Imana, kwiga ijambo ry'Imana. Gusoma ni ukumenya amakuru, ni ukumenya kurisoma iryo jambo ukarimenya ndetse ukanarifata no ku mutwe. Ariko kurimbura ni ukurihindukiza mu byiyumviro, wongera ni nkukuza. Kurya inka iyo imaze kurisha irica rikuza. Rero niko bimeze no ijambo ry'Imana uraririmbura, uraryiyumvirako, uraryiyumvira, ukibaza ibibazo, ukiha igicapo. Rero ibyo iciza cyabyo ni uko bica bikuzanira ihishurwa, kuko kurimbura ijambo ry'Imana, kumedita ijambo ry'Imana bikuzanira guhishurwa ijambo ry'Imana. La méditation conduit à la révélation. Igihe cyose uriko uramedita ijambo ry'Imana, mpemwira agaca rya jambo ry'Imana ari guhishurira, rigaca ricika ubuzima muri wewe. Ikindi kigira gatatu, twarabonye ko dukwiye kwiga ijambo ry'Imana. Rero hariho iyindi ngingo canke iyindi ntambwe idasanzwe igira kane kugira ngo ushobore gukuza imigenderanire yawe n'Imana. Imenyereze kumvira Imana. Turasoma hariya muri Matayo igice c'indwi ku murongo wa 24. Matayo igice c'indwi ku murongo wa 24 haravuga ngo uwumva ayo majambo yanje wese akayakora asa n'umuntu w'ubwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Isegenya iragwa, inkukura iratwaza, igihuhuta kirahuhuta, bisurira kuri nyanzu ntiyagwa, kuko yari imaze ku rutare. Ariko uwumva amajambo yanje wese ntayakore asa n'umuntu w'imburabwenge yubatse inzu yiwe ku musenyi. Isegenya iragwa, inkukura iratwaza, igihuhuta kirahuhuta, bisurira kuri nyanzu irasenyuka, kandi isenyerana ryayo riba irikomeye. Turasoma kandi hajya muri Yakobo igice ca mbere ku murongo wa 21. Yakobo igice ca mbere umurongo wa 21. Yakobo igice ca mbere umurongo wa 21 haravuga ngo nuko rero mwiyambure imyanda yose n'ububi busigaye, mwakirana ubugwaneza ijambo ritewe muri mwebwe ishobora gukiza ubugingo bwanyu. 22 navuga ngo kandi
mube abakora iby'iryo jambo, ntimube abaryumva gusa mwibesha. Ukumva iryo jambo ntarikore ameze nk'umuntu yirabiye mu cirore mu maso yiwe yavukanye, amaze kwiraba akagenda uwo mwanya agaca yibagira ukwasa. Rero ni byiza kurimbura ijambo ry'Imana, ni byiza kwiga ijambo ry'Imana, ni byiza kandi gusoma ijambo ry'Imana, ariko kandi ntibihagije, ntukwiye kugarukira ngaho. Imana ihimbagwa n'abayumvira. Iyindi ntambwe igira kane kugira ngo ushobore gukuza imigenderanire yawe n'Imana, ni intambwe yo kumvira ijambo ryayo, ni intambwe yo kumvira Imana. Wumvira Imana gute? Wumvira Imana mu kumvira ijambo ryayo. Ijambo ryayo urimenya gute? Urimenya mu kurisoma, mu kuririmba no mu kuryiga, niho umenya uhishurirwa ubugome bw'Imana. Rero iyi ntambwe igira kane irakomeye cyane, irahambaye cyane, kuko benshi hariho abazi amajambo y'Imana, hariho abazi ibyagezwe ku mutwe, ariko ugasanga ntibagomba kumvira, ugasanga ntibagomba guhishira mu ngiro. Rero ukwizera ntabwo ari kumenya gusa, ukwizera ntabwo ari kumenya byinshi, ukwizera ntabwo ari amajambo, ariko ukwizera guhagaze mu gushira mu ngiro ijambo ry'Imana. Icyerekana ko wizera ijambo ry'Imana ni ukurishira mu ngiro, ni ukuryumvira. Rero kugira ngo imigenderanire yawe n'Imana ikure, ukuze imigenderanire yawe n'Imana, Imana ukwiye kumenya icyo ikunda n'icyo yanka. Icyo ikunda, irakunda abantu bayumvira. Nkuko nawe uri umuvyeyi ufise abana canke nimba umukoresha ufise abakozi, urakunda abakozi bakumvira. Nimba uri umuvyeyi urakunda umwana kumvira, akugamburukira. Rero kimwe mu bintu bituma dukuza imigenderanire yacu n'Imana, dukuza relation yacu n'Imana, ni ukumvira Imana, ni ukwimenyereza kumvira ijambo ryayo. Biravuga abafarizayo bari abantu n'abanyabwenge b'ibyanditswe, bari abantu bazi ibyagezwe byinshi, bari abantu bafise mu mutwe amajambo y'Imana, ndetse baranayambara ku buyonga bw'impuzu zabo. Ariko nubwo byari bimeze gutyo, ntibakora iby'iryo jambo, ntibaryumvira, ntibumvira Imana, ntibakora ibyo bavuga n'ibyo bakora ntivyasa. Yesu acavuga ngo genda, ngo mukore ibyo bababwira, ngo ariko ntimwigane ibikorwa vyabo. Kubera iki? Bari bazi byinshi, ariko ntabwo bavyumvira. Biravuga ngo abafarizayo ngo bari bameze ngo n'abanyabwenge byanditswe, ngo bari bafise urufunguruzo rw'ubwenge, ariko ubwabo ngo ntibashaka. Bari bafise urufunguruzo rw'ubwami bw'Imana, bari bafise ubwenge, bari bafise urufunguruzo, ariko ubwabo ntibagomba kwinjira, ndetse n'abagomba kwinjira barababuza. Urumva, hariho kumenya ijambo ry'Imana, ukarimenya mu bwenge, ukamenya byinshi mu by'Imana. Mugabo ikibazo mbega urumvira, mbega urashira mu ngiro. Ikibazo dufise mu mashengero canke ikibazo dufise mu mubiri wa Kristo, ikibazo dufise nuko hariho abantu benshi bazi iby'Imana ariko batumvira Imana. Hariho abantu benshi bize theology canke bagiye mu Sunday school, bazi inyigisho zitandukanye, ariko ugasanga ubuzima bwabo buratandukanye cyane n'ibyo bavuga n'ibyo bazi. Rero turahamagariwe cyane niba dushaka yuko imigenderanire yacu n'Imana ikura, turahamagariwe cyane kwimenyereza kumvira Imana, kumvira Imana muri bitoya no muri bininiya, kugira ngo by'ukuri tube abana b'Imana bagamburuka, tube abana Imana yizigira, kugira ngo imigenderere yacu n'Imana ikure. Ijambo ry'Imana ngo jewe ngo sinkibita abashumba, sinkibita abakozi, ngo ariko ngo ndabita abagenzi, ndabita inshuti zanje. Kuko hari ikintu tubwira umushumba, hari ikintu tubwira umukozi, ariko umugenzi wawe uramubwira byose, uramwibira amabanga yose. Ijambo ry'Imana ngo ntaco nzokora ntibiye akabanga abasavyi banje. No kuvuga yuko iyo wumvira Imana uba ucika umusavyi
ucika umusabyi w'Imana, ucika umusabyi w'Imana. Imana irakwishimira. Uriko urasoma hari inkuru z'abantu benshi bumviye Imana ba Yobu. Imana yarishima iriko yiyumvira kuri Yobu, yarishima ikabwira Satani iti mbega wabonye umukozi wanje Yobu, wabonye kungene ampimbara, ata kibi na kimwe kirangwa kuri we. Yesu ashimwe cyane. Rero ndaguhaye ikaze, ndagutumiriye kugenda kwinjira muri no processes yo kumvira Imana. Urondere kumvira Imana mu byiyumviro byawe, mu majambo yawe, mu bikorwa byawe, kuko n'urufunguzo rudasanzwe rwo gukuza imigenderanire yawe n'Imana. Rero ubuzima ari Kristo, si dini. Ubuzima ari Kristo ni imigenderanire, n'ubuzima bw'imigenderanire yacu n'Imana. Nizere yuko wumvise kandi wafashijwe cyane na zino nyigisho. Ni wagira akabazo uzotubaza, inomero ni 61 Yesu abaho umugisha. Nkabatumira kandi kugira subscribe, mugire s'abone, hama mugire partage kugira ngo izi nyigisho zibandanye zishikira benshi. Yesu abaho umugisha cyane. Murakoze.